kiyaga bari mu mato bakarangurira imirimo hagati mu kiyaga, bariboneye ibikorwa by'Umukama n'ibitangaza byiwe muri ayo mabenga. Yaravuze hacavyuka umuyaga w'inkuruma nawuduza ibisebuzi hejuru, baraduze gushika kw'ijuru baramanuka gushika ibwina. Baramanutse batunguka umutima kubera ayo mabi, barazungeta bakadanda bagirana nk'uwaborewe, maze ubwitonzi bwabo bwose buramirwa. Hanyuma batabaza Umukama mu marushwa barimwo, nawe abakiza amaganya yabo. Yategetse iyo nkuruma iracureha, ibisebuzi by'ikiyaga birahwama. Baranezerewe kuko bicureshe, nawe aberekeza ku cambu bipfuza. Turagushimiye cyane Mukama kuri uyu mwanya watugize bazima, ukaba uduhaye ubutumire kubw'ubuyobozi bwa Mutima wa Mweranda ngo duhurize imitima hamwe, duhezagirwe nawe kandi tuzamura amashimwe kuri wowe Imana imwe rudende ukora ibitangaza. Abaherewe bose, abananijwe bose, abagowe, abagwayi, abakenye, abashonje, abanyotewe cyane cyane abanyotewe ukuri, ubutungane n'ubwenge hamwe n'ubwitonzi, twese tuje imbere yawe ngo tukuninaze, uheze ushimishwe n'ayo mashimwe avuye mu mitima yacu, uduhezagire ubwoko bwawe, tunezereze kubw'ijambo ryawe, duhumanure kubw'ijambo ryawe, duha amahoro kubw'ijambo ryawe, duha umugisha kubw'ijambo ryawe, uduha umugwiza kubw'ijambo ryawe. Mukama, ni wowe soko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye. Mu izina rya Yesu Kristo twambaje amaraso y'Imana adutwikire, adutwikurira icitwa inabi cyose, adutiyorora akabi kose, aduhuze n'umugisha dukeneye kugira ngo tubeho turambye kandi turaramye. Turasabye ngo ubuyobozi bwa Mutima w'Imana bukorere muri twebwe uyu mwanya mwiza wo kuganira ibyubaka, uyu mwanya mwiza wo kurotora indoto, uyu mwanya mwiza wo kuba kumwe nawe mu ijambo ryawe Mukama, duhezagire ubwoko bwawe. Ngomana Mutima Mweranda utwigishe, udusigurire, urobanure inabi uyikure mu neza, ineza uyihuze n'ubuzima bwacu, inabi nayo uyirandure ikugwe mu kubaho kwacu. Urakoze, tukwakiranye n'imigisha n'imihezagiro, kandi turazitiriye ngo umwasi ntaze ngo abinobagore, tuzitiriye mu bumwe, mu rukundo no mu budahangarwa bw'ubutatu bwa Mwari mwe rudende, ko ni mwebwe mugaba byose, ni mwenye n'inganji n'ubuninazwa ubu no mu myaka yose. Amen. Tugiriye Kristo, muraho murameze neza.
Imana yonyine amahoro ibaha umugisha. Mukristo yavuze ngo komera Kristo ni muzima mubyeyi mwiza. Mwiza nima twese ariko kuko Kristo aganje muri twebwe cyo nico dufise cyo kwirata. Ngo narose mbona ndiko ndondera impuzu nambara ngo nje kw'ishure ndabura iyo nashaka. Ncambona ikabutura nahora nambara ndayambaye, ncambona naronze ndidoga ngo urabona ukuntu nonze, nkabivuga nanezerewe. Nabona turi kumwe na mutoya wanje naciye yabivuze ko duca turatora ikaya turagenda kw'ishure. Nabona ari hafi yo muhira, dushitseyo dusanga umwigisha wa geography ariko arigisha. Aheze umwanya mbona umudamu wa ekonomi nawe arinjiye, rero nja ndasohoka kuzana ikaye ya ekonomi. Nshitse nja mbona ni wewe Anita uri kurigisha, nja ndatangara numva nezerewe sinikanguye, indoto yabandanije. Mbona turyamye n'umukunzi wanje, mbona yicaye ku gitanda anyigisha mu bitugati, anyingisha mu bitugati byuka dusenge 5h, saa 11 zageze. Nanje ninumva umunaniro mwinshi, senga uca usengera ufashe mu bitugu njyanye uko nyene. Naciye nikangura mu ndotorere mwarahezegewe ndarugira byose. Nikuvuga yaba umukunzi wawe ngo warose ariko akunyigisha mu bitugu, avuga ngo byuka dusenge, wambwa ati numva naniwe, senga uca usengera kandi usengera ushize mu bitugu nkuko nyene. Ico ni ikimenyetso cy'ubumwe, urunani. Ko ntiwaze ngo indoto yawe ngaho ngo bishingiye kuri aho wagize intege nke. No, ikimenyetso cy'urunani kuko wambwiye ibyo akora n'ibyo agukorera. Ico ni ikimenyetso cy'urunani, umukunzi wawe mukomereza aho nyene. Kubona wavuze ngo n'umugabo, wavuze ngo n'umukunzi wawe. Ubundi nawe bwa mbere ngo warusubona uri kurarondera impuzu wambara ngo uje kw'ishuri, urabura iyo washaka, ucubona ikabutura wahora wambara. Nuwakurota ubundi impuzu ni ndangagaciro. Ishuri irose uri kw'ishuri kuriga, uri kugirane, uri gukora ikibazo. Irose uri kuriga nikigerageza, nukuvuga ni hajya. Ubundi hariho kugeragezwa no guhanwa. Guhanwa ni igihe wakoze icyaha, wakoze ikosa, Imana ikagushira ahantu ugira ibibazo uhuzagirika. Mugabo kugeragezwa ni igihe Imana igushira ahantu utanezererewe, hari ibyago nyene uko nyene, mugabo atari uruhara rwawe. Nka kujya kwa Yobu kwari kugeragezwa, yarababaye bihagije akagaragara nk'umunyabyaha, mugabo ntaco yari yakoze. Kwari kugeragezwa, kwari gupimwa, kwari gushikwa ku munzani, ryari irindi somo atari bwigwe mu buzima bwiwe. Mugabo bitandukanye nande, bitandukanye ndiko bitandukanye basi na Dawudi igihe asenze yarisonzesheje, afata imisi y'igifungo asengera umwana wiwe ngo ntapfe agwaye. Mugabo Imana iramwica kubera icyaha ciwe, avuga ati muri umwana nzoguhishumbusha. Mugabo yavutse n'urupfu rwa Uriya nigikora, urumva uwo cari igihano kandi yasenze. Mutandukanye igihano n'ikigeragezo. Ikigeragezo ukibamwo ufise umutima utunganye kandi wegereye Imana. Rero kwishure niki, ubundi kwishure wana wewe witeguriye kwishure, mugabo ntiwari kwishure. Kuko umaze kugera kwishure wabonye ekonomi wiga, ucubonamwo umukozi w'Imana, sibyo? Ubona na geography uyigishwa n'umuntu w'umugabo. Ndaje kubwira, nuba kubona uri kurondera impuzu ngo uje kw'ishuri ni nko kwisuganya mu buzima ubayemo. Nuvuga ntabwamabwera ubuzima bwayemwo bwawe, umwanya umwe buraryoshye kuko yari organisation yawe, kwari kwipanga kwa ukavuga uti ndagiye kw'ishuri, mugabo wundi mwanya nyene ni isomo, sibyo? Ni kwisuganya. Ako kantu banza ukumva, narose mbona ndiko ndondera impuzu nambara ngo nje kw'ishure ndabura, ni kwisuganya uko. Kuba wazibuze rero
wabuze uniforme, wabuze iyo washaka. Kandi kubura iyo ushatse si intege nke z'Imana, si n'intege nke zawe. Oya, kandi intege nke z'Imana nibwo bushobozi bwacu. Kuko iri honete, nuwakubura iyo washaka ucubona ikabutura wahora wambara, uyambaye ucubona waronze. Kubona wabonye waronze itakigukwiye, ahubwo nuko coco cari kirohori. Ni nka kurya bavuga ngo umuntu yapomporofye, ukaba ufise indigera hariya, kumbe ni ibinure bidafise akamaro ngo bizokwica. Umuti wawe nuwuke, nuwagirisha siporo baguha umuti unywa kugira ngo bya binure bikugweko. Nibisigura ko kuba waronze waherewe. Iyo kabutura wahora wambara mu buto bwawe, urumva ko ari strategy wakoresha kugira ngo ubeho neza. Ni strategy n'amayeri wakoresha kugira ngo uronke ubuzima, kugira ngo ubeho. Ayo mayeri rero ni wakongera kuyasuramo umunsi ngo weregwe. Niyo mpamvu wasanze wonze ugasanga ikabutura ikuroka. Ngo ndambaye njambona naronze, nca ndidoga ngo urabana ukuntu nonze. Nkabivuga ntanezerewe. Nabona turi kumwe na mutoya wanje, naciye yavuze ko duca turatora ikaye turagenda ku ishure, nabona ari hafi yo muhira, sibyo? Uko nukuvuga uti ibi bintu ngene nifata iruhande musheri wanje, iruhande ya mama, iruhande yo tuvukana, cyo tubonye ishure riri hafi yawe, iruhande y'ababyeyi, iruhande y'iki. Ni strategy ugene wobana n'Imana. Ko ni uri kuri twara ku ishuri, ntiwisanze uri mu ishuri, kandi buke ko ari mu ndoto. Turatora ikaye turagenda ku ishure, nabona ari hafi yo muhira. Dushitseyo dusanga umwigisha wa geography ariko arigisha. Urumva wigisha ibijyanye no mu mubiri. Geography sinangamarara, nica kimwe na étude d'imiriye igera kuba geography iri vast. Oya, étude d'imiriye ni iri vast kuko iba irimo geography, birimo histoire, ibirimo even civisme. Igiye kwibona ndiko nigisha mu 8 birimo na civisme kubera uba branch yahindutse. Nukuvuga kubijyanye n'iyigishwa, kubijyanywe n'ihanurwa, kubyerekeye iby'isi, wasanze umwigisha yamaze kwigisha. Igihe cyose umunyeshuri yinjiye agasanga umwigisha yamaze kwigisha, bisigura ibintu bibiri. Ashobora kuba adakunda iyo kuri atayitaye, cyangwa ashobora kuba abangamiwe n'uburyo bwo kugera hari ikintu cyamucanganikiye ko cyakimubangamiye kugira ngo ashobore kugera ku ishuri, donc cyamucereje. Umwigisha kandi wumve ko hari hafi yo muhira, uwigisha geography ariko arigisha, aheze umwanya mbona umudamu wa economy nawe arinjiye. Kuba wasanze umwigisha wa geography ariko arigisha, ni kuvuga iki? Ibijyanye n'iby'isi, uko isi itunganye, uko isi imeze, sibyo cyane bikenewe rwose gusoma. Wasanze ariko arigisha, ntiyaguhanye nawe ntiwicujije. Haca hinjira umugore ariko arigisha economy, nawe arinjiye. Rero nca ndasohoka kuzana yaka ya economy, harimo hereye kiretse nimba ari surprise. Kuko hari igihe umwigisha bari ngaho muri sale akaba arafite amaseyanse yo muri cycle supérieure nk'akarorero, agaza abana umwigisha wo muri cycle inférieure ntiyaje, kandi uwo munsi uwo mwigisha atarafise amakuru agaheja kuyokiba. Urumva kandi ko bitagaragaye, niyo mpamvu waciye indoto yawe yiprolonge. Kuko bundi wari kubanza ugasaba uruhusha cyangwa kwisigura kuwa geography cyangwa kugirana mugabo, kuba wacibanza gusohoka kuja gutora ikaye ni kimenyetso cy'uko ni wari witeguriye iyo economy kuyigisha. Kandi economy mumva ko ari itunganywa ry'ibintu ubutunzi. Cyane sohoka kuzana ikaye ya economy, nshitse ncambona ni wewe Anita uri kurigisha, nja natangara numva nezerewe, sinikanguye, indoto yabandanije. Niyo nahereye ko nanje kurotora. Waciye urota ubona wicaye ku gitanda uri kumwe n'umukunzi wawe. Igitanda ni akaruhuko, kuhicara n'umutuzo. Burya urugo ruri mwamahane, nta mugore ashobora kwicara ku gitanda cyangwa umugabo umwe. Abyutse swata araryama kubera umunaniro, swata arabyuka akaja koga cyangwa akigira hantu. Umugabo wumva arakubyuye ngo umukunzi ngo mugirene ngo musenga, ahubwo ati ndananiwe. Umve rero ko ari ni kuvuga
n'ubutabazi ku buzima bwawe. Mugabo ushaka kumbwira ngo Imana yanabayikirwa no basi ubutabazi ni hahandi inabi Imana yikuraho itarakugerako. Hariho ubutabazi buza mugihe inabi yakugezeko. Hariho n'ubundi butabazi original buri mu Itanguriro 12. Nuvuga Imana yahubwiye ati ko wasize ugahitamo kunkurikira kunyumvira, nzokurinda nk'imbone y'ijisho ryanje. Abazogutera batozananize rimwe basubira inyuma basiragirijwe mu nzira indwi. Nzoguha umugisha bazokwifuriza umugisha, nzovuma bazokuvuma, ibintu nk'ibyo. Ubwo nibwo buzima urimo. Icyo cyizere Imana igufitiye, ubwo budahangagwa Imana yagusizeko urushirizeho kubugwanirira. Ntukaburekure ngo bukuveko. Mu izina rya Yesu Kristo twese duhabwe umugisha kubwiza indoto nzima. Ni kweregwa mu buzima bwawe basi. Kuri buri kintu kimwe cyose Imana ikaguhuza n'inyigisho y'icyo ukeneye. Ko nabwiye ubutunzi bwa mbere bw'umuntu ni kumenya impamvu ahari n'icyo yokora ngo abeho neza. Ubwo nibwo butunzi bw'umuntu. Wini nayo narose mbona haje umuhungu nzi muhira avuga ngo yaragiye guhembwa muri Kopeke, ambwira ngo hariyo abantu benshi kandi ngo ubu bariba n'ibisuma. Acajana na musazanje mutoya agira indwi kuraba amafi, bazana insomvyi n'ingege n'ubwoko bw'amafi. Abishikanye nca ndamubaza ati umwe mwari kumwe ari? Ati ngo nanje tujane unyereke ingene baroba neza. Mbona arahindutse acambwira ngo agiye anyivye wa muceri wanje. Nza mbona asohotse yiruka kumuraba, nca ndikangura mu ndotorere. Tugire Kristo iteka ryose, amen. Oro nukuvuga rose indoti rimwo umuhungatsi. Muvyigo kwa mbere ari umugenzi wiwe umuhungatsi. Uwo muhungatsi amurotanye na musaza we, amurotana rero imyidodombo ya musaza we. Uwo muhungu ngo yaje amubwira ngo yaragiye guhembwa amahera muri Kopeke, mugabo asanze hariyo benshi, hari n'amanyanga ashobora kukubako. N'amanyangu ni trick ushobora kugirira. Ngo yaragiye muri Kopeke asanga hariyo abantu benshi ngo kandi basigaye biba cyane gose. Ntiyakubwiye ati ngurana amafaranga, ntiyakubwiye ikintu na kimwe, ahubwo yaciye ahitana musaza wawe. Ntiwavuze ngo umungu w'inshuti cyawe umubanyi uvuge barazinanye na musaza wawe, no, ahubwo yaciye ahitana musaza wawe. Musaza wazazanye amafi ushiturwa n'ibyo azanye, umubaza ajya kukwigisha, ahubwo atabwo yagiye anyibye. Ni kuvuga iki? Uwo ni nk'umuntu azoza kokipa amarangamutima yawe ukamwumvira imuwe, mwakumva ariko aragutwara ikirere. Ko nta biganiro byinshi wamuhaye kubijyanye n'amafaranga yaragiye kurotira muri Kopeke, ahubwo yagize ubushobozi kuri wo ku buryo aca nagenda najaye na musaza wawe, agira trike ku buryo musaza wawe yaje arabya amafi kandi n'umugisha tatomvye ngo ari ibwe. Nubwo n'ubujyaga bushobora kuza ku buzima bwawe, tuza ugume mu nzira imwe, ibisigaye ureke umukama akore. Abyumvise? Tuza ureke gutambikitsa. Kwego kuntu bavuze ngo genda ngunyereke, ntiyari kubikubwira. Iyo utavuga ngo genda unyereke ingene baroba. Nimuze avuga ngo komera Kristo ni ubuzima mubyeyi. Iyi no wayirose ngo yabona turi batatu, wewe Anita na jewe n'uwo nyene yayirose mu murima w'ibisoma n'imyungu
dusoroma rero ngo ucuvuga ngo udusoromere, ngo udusoromere tuza turasusura, tuza turasusura imisoma n'imyungu, mwango ntiyari bwakomere, ngo yarinze yikangura tugisoroma twongera dususura. Murakoze kundotera ko ni kubyaza umusaruro agakiza. Nkuko uye wana nkunga komera Kristo ni muzima je mudose ni bamurose Anita nyene. Anita aya ujya mu bamurose ku izina rya restaurant komera Kristo ni muzima. Nguvuga rero aha ni nk'inama no kugira ukabutanguye kwibyaza umusaruro. Abanje babwiye ati komereza aho nyene kuko nije neko ndabasoromera. Nabwiye n'igihe nanguye kwigisha bameze nk'isafuriya mu ibyo kurya, nkaba mfise n'irushi, umuntu wabasi w'umuhanuzi n'irushi icyaruzi. Isafuriya niwe wose uko turi ngoro ya mutima mweranda, ibirimwo ni Kristo. Ugwaye ijambo ry'Imana bagwaye Kristo. Igituma bisha ni inkwi. Wamaze kwa n'abantu bagiye kugigandara ikintu cyose batwara avuga ngo nudukwi. Ibirimo ni inkwi. Ukorera mushiramwo inkwi. Murabyumva? Uko mushiramwo inkwi niko mwisafuriya bisha neza. Uriya ndababwira wana nk'ibi bintu babwira ngo iby'icumi ngo amashikano wangu twigoro ngo iki, ujya kutabitanga nimwe muhomba gusumba umukozi w'Imana, kutabitanga nimwe muhomba gusumba abahanuzi. Ko kubera iki? Kintu cyose umurimo w'urukundo wose ukoreye ahantu hari umukozi w'Imana ku mukozi w'Imana ni inkwi. Kandi mwibuke inkwi Eliya igihe asenye igicaniro cya Bayali na Ashera, nk'abantu bamufise imivumo imikoshi ibintu by'amakarani ni maka acte prophétique zanyu cyangwa indoto zanyu zerekezwe n'iyo mirimo n'ahandi hose musengera ku Mana zine zisi. Nukuvuga rero zankuru mviyo zibaye zitutumbye zibari dukeyi nibisha neza, kandi bidahiye neza n'uwarura nagira morale yo kwarura. Gusa muhumure mwisi y'umuko Imana ifise uko bigenza. Ara no kuvuga utanguye kubyaza umusaruro, utangure kubyaza umusaruro agakiza ka umwanzuro wawe ukwisobanukirwa kwawe. Ikintu cyose wakoreye mu ngoro y'umukamo cyawe muri uyu mupfukano kuko ngo yari jewe ugiye kubyaza umusaruro. Bivuga nkaho ucugenda buri yamigisha yose tuguma tubaturako vuga uti bindacakiye kandi cya kindi gihe bakwatuye kumugisha vuga uti ndacakiye. Undi mugisa aravuga ngo mukozi w'Imana twebwe turashima. Hama narose inzozi nabona ndi kwa bosi, mbona bene wacu bamamagaye ngo ngende mu rubanza, nabona bafise umunsi mukuru wa manditegura ndagenda.
hanyuma mbona imbwa ya bosi irankurikiye, nshitse ku iporotayi mbona ntibashaka kunyugururira kubera iyo mbwa. Ama ndinjira, ya mbwa nayo biranigana irinjira ku nguvu. Nshitse indani mbona bose ntibanshaka kubera iyo mbwa. Aho naja hose niyo yankurikira, aho nicaye niho yicara. Mbona mwene wacu mukuru nashaka no kumbona kubera iyo mbwa. Mbona yashavuye cyane. Hanyuma bosi arampamagara ngo ngende. Uwo mwene wacu araryoherwa cyane yumvise bampamagaye ngo ngende. Wewe mu bandi bose niwe nabona basumbya kubabara kubera ndi kumwe n'iyo mbwa. Musobanurire muzo wamukoze mwarahezagiye. Nukuvuga n'umuvumo, ni gisuzuguro, ni nkuko bosi woyo barakugize igitabo. Mugabo rero agashaka ko bitamenyekana, ariko bigiye kumenyekana, ico gituma ari we yababaye muri bose ko ni kumwe n'iyo mbwa. Iyo ni trike ku buzima bwawe. Nubwo handi usanga ufise icangire, ufise igisuzuguro, we kumbe narabwiye byiyarika mu ruhanga rwanyu. Niyo mpamvu nabwite igihe cyose baba turakumugisha w'Imana, igihe cyose mukora ikintu cyeco cyose, n'igihe mwumviriza ijambo ry'Imana kuko nako nakigora isi babyishi mwumviriza. Uzare watura kuboka ku buzima bwawe, wature kugirirwa neza, wature gutabarwa, wature kunezerezwa n'ububasha bw'Imana. Ikicangiro rero ufise, iki gisuzuguro ugenda na wumve ko gifise intandaro. Ubundi mbwa yumve ugendana n'imbwa, kandi ngo mwaniganye yakwirinjira. Uwa ni nk'uko wowe warafashwe ku ngufu canke ukabura umukristo, mugabo bikarangira utambwa igitambo cyangwa ukabura umukristo nk'abana b'abakobwa bakoreshwa. Reka ndagwakarane wabyumva. Umwana w'umukobwa akaba akoreshwa n'umubosi, mugabo we nawe ukora akazi ko muri hoteli ukaba udafite umwuka w'ubusambanyi. Mbwa kubera bosi ushaka kwemerwa, udashaka kuva mu kazi, bigakora na ya myuka yo muri ya mahoteli nyene mukoramo, ukisanga wasambanye, ukagendana icyo gisuzuguro mu ruhanga. Kuko imbwa mwagendana, kandi witege ukaba mu ntege nkeyi z'umuntu n'umwe ari hejuru yawe. Umuntu wagusumbye ubutunzi canke iki, uzotwara inda kandi izokumerera nabi. Kuko iyo mbwa mwagendanye ushaka kumubwira ngo none inda n'imbwa, iyo mbwa mwagendanye. Iyi ni avertisema ishaka kugukura umwambaro, ikakumara amaza ugateteka. Imaka witandukanye nayo. Ubosi wako yababaye ni kimenyetso cy'uko yarazi ko bitazomenyekana no byamenyekanye. Uko wowe uri umukozi w'ahantu, bosi wakagusanga gufata ku ngufu bagutera. Nazi ko bizomenyekana, mugabo mwishe bikamenyekana ko sininda zose bakorera ngo zikoroke. Nimuzavuga ngo tugire Kristo, nanje nagomba musobanurira indoto narose ndiko.
nyerera ahantu biranga yuko ndahaduga mu nyuma ncanora amavoka menshi hama mbona inka nziza zije kunseka mbona inka nziza zije kunseka mu nyuma y'ibyo hazimbwa kuyanyaka zari imbwa nyinshi. Message yiwe yanditse mu abbreviation kandi yanditse n'ibintu byinshi birimo abakoze ameje ngo ncanora amavoka menshi ama mbona inka nziza zize kunseka mu nyuma y'ibyo ahazimbwa kuyanyaka amaki zari imbwa nyinshi amaki. Gusa urumva imbwa kukwakikira ni nko guhererwa ati ngo imbwa kuyanyaka sinzi ko amafaranga sinzi ko amaki gusa niye yabivutse mugayi ubonye imbwa kwakikira babisi bakuwo muri ko muragenda nari njya ku butsibo bwawe azagukamvura akagukuramo ubutunzi bwawe busugi bwawe amahoro yawe kanyamuneza kawe akigira azokurya ubutunzi bwawe kumarire n'iduka yawe amayigira. Inkati nziza kuguseka nugupfira umugisha wawe nukuvuga ubundi ndoti irakurikirana nini kuhaduga ni ugomba kugera ku kintu bikanga guca ubona inka zije kuguseka ni nko kutaronka ubudahangagwa ukaba uri mwiza ukavuga iziki ukaba urakora ukavuga izene ng'umusozi w'ubugumba umusozi w'icangiro bikanga kumva inka zije kuguseka ni ukuvuga ni gupfira umugisha wawe. Ushobora n'imbwa nazo zije kuyakwaka gusa ntiwabivutse urumva ko ari ni guhererwa basi gusobeka so egera Imana uyibwira ibyawe byose ntiwirengagize na kimwe amigukure kwico gisuzuguro uhabwe umugisha uhabwe umunezero mu izina rya Yesu Kristo twese dukomere cyane amen.